aho ubu rero turasubiye inyuma mu 71 wavuze yuko wari uri kuri Skepers mu Nyakabiga hatwara diregiteri w'umuzungu wowe wari ujejwe iki? jewe narigisha warigisha wari umufurera asanzwe uhava mu k'umunani mu 72 uduze mu Rugari kandi wumva uhavuye ugwimo rwa 72 kwatanguye itariki 29 z'ukwa kane ruriko rurahoshoroka bukebuke muga ntivyahoshotse kuko gwaheze neza inyuma ya 73 bwica no 73 bwicanyi bwari bukibandanya ko wari mu mashuri rero ndazi warabonye bitari bike kuko amashuri y'Ubujumbura harabaye ubwicanyi bwinshi cyane muri kaminuza y'u Burundi no mu mashuri amashuri yatwagwa n'abarayike kuko baravuga yuko mu mashuri yakukira Ekereziya Katolika ayongiramwe mwatwara abafurera amaseminari matoyi n'amakuru aho bariko barica abandi banyeshuri baja kubayora mu mashuri aho ntibajayo ngo nta banyeshuri bagenda gutorayo mugabo ngo mu mashuri yatwagwa n'abaporoti abanyeshuri babayora atacamira abamisiyonari b'abaporoti nta jambo bari bafise ngo bashobore guhagararira abanyeshuri barabivuga hariya mu Zaburi yuko mu za Kiremba ngo barageseye gose barabagesheje none nivyo bavuga yuko mu mashuri yegukira Ekereziya Katolika yatwagwa n'abafurera yatwagwa n'abapatiri ata bintu vyo kuza kuyora abanyeshuri baza kubica vyabaye mu Nyakabiga aho mwari muherereye vyari bimeze gute? urumva umuntu uze mu Nyakabiga mu Nyakabiga sinigeze mbona abanyeshuri bayogwa ngo bagiye kwicwa mugabo urabona Nyakabiga uko imeze imitwe ishushe muri universite baraza aba universitaire nkajya abana bariko bararya bakababwira intuza amajambo yo kugira y'ukwirevolta nta munyeshuri jewe nabonye baza gutwara ngo agiye kugira kwicwa igica cumvikana dimwe kuri jewe urumva twara abafurere simple bigisha kandi ikintu abantu bategerezwa kutanegirija zijya evenement n'ababizi n'aba bagira za recherche harimo ikintu c'ubwoba ku muntu wari we wese yaba umuhutu canke yaba umututsi ubwoba kutarira kutagira gute byose umuntu yarugara umuntu watini navugiri ndahasigara donc ibyo abanyeshuri nta bunyeshuri nakubwira ngo narabonye bajana kunduze kwikamya nshobora nabyo nyene ntabyo nabonye hoba harabaye ikintu ndi nko mu ishambure urabona byose birashoboka ndiko ndavuga jewe yuko ntigeze mbona abanyeshuri mugabo byarahatswe ni ngiyo nduru ndiko ndavuga induze y'aba universitaire ubusenzi ko ari umufurere yoba yari hafi canke un ancien yabivuze haraje induze ngo abantu abasoda na za liste bahamagara induze amazina muri Skepers ego ngo bahamagara induze amazina y'abanyeshuri à la fin
basanga ngo hariko intuza amazina gusa y'intuza y'abatutsi baca basubira inyuma iyo information sinzibuka n'uwayimbaye ariko ngira n'umuntu yababonye canke iki donc ngo baciye basubira inyuma ikintu nabonye ni vyerekeye ivy'abafurere baburije ndi hafi ngo muri koridoro abafurere baraje kubapakira barabapakiye navyo nyene vyafashe inzira ndende kuva muri universite gusubira hajya mu Nyakabiga none bo babatwara gute mu Nyakabiga barabavangura nabo barabavangura ku bwoko bane hanyuma hariho umuzungu hafi ndibuka nuko umuzungu w'umufurera nyene ndibuka nuko hari umenga yamukubise urushi yakora mu nduza muri documentation oya yakora muri education directeur wa département ninde yakubise uyundi uyo abo muri département le directeur w'induza w'umuzungu donc yamukubise amuhoye yaravuye ntuze muhira yari umunyakibumbu kuraba ko hoba hari abiwe basigaye muri famiye agarutse baramwarerta yuko mu Nyakabiga bicika yinjira rero n'ishavu yariwe n'uwari abansenement technique siho sinsobanukiwe umufurere w'umuzungu yari kuri entrée hanyuma directeur w'intuze wa département de l'enseignement primaire et secondaire vyahuriranye nuko avuye kuraba yuko muri famiye yiwe arakoba kasigaye noneho mu nzira kuko baguma ari aba responsable baraba ingene amashuri yifata mu nzira bamubwira yuko mu Nyakabiga bicika iwacu mw'ishuri aca rero araza uyo mufurere atanguye kwigana naho yamukubitwa urushi ata mwanya urahera sinzi ingene abasoda babimenye baraza barinjira batwara induza abafurere bane hanyuma babatwaye ngenda kwanduze ku wundi mufurere ndamubwira nti telefona musenyeri ntuyahaga mumubwira ingene situation imeze ninduze n'uyu Toma ndabemeye yari ahafise induze umunyeshuri ico gihe hanyuma uyo mufurere ngo simenye ico ndamubwira wewe tanga situation Toma ndabemeye yarajejwe kinuyu ubona ko umusenyeri Kaburugu yambwiye atwara igisoda yatwara igisoda hanyuma rero aragira aratelefona musenyeri abwira arungika abwira ntuze iyi information vicaire yitwa Lazaro Bahumwasi hanyuma rero abo bafurere uko babivuze bahise babaryamika induze hasi mu musenyi iyo babashikaniye muri mu nduze hari gendarmerie hari uja kuri hôpital Prince Regent
Charles. Vikere generale aragenda urumva biteye aho sinobimenya ibyo ari byo byose ngira nti abo bantu batatu bari bafise ico bavuga. Hariho musenyeri, hariho ndutse Vikere generale n'uwatwara intuze Larume yari ahafise intuze, yari ahafise umwana, hakaba na rofete yuko abafurere b'abazungu bari bafitaniye ubucuti bw'intuze bwa, urabona umuzungu wa nawe urakira ndi ngira hari hafise ahantu bahurira. Hanyuma le lendemain je pense mu ma 10h30 abandi buze abafurere barabagarukana, nibo babigarukaniye nyene mu miduga babatwaye. ndanduze nta n'uwo bari ugwara, mugabo urumva kurara mu ntuze mu musenyi se pénible. Yego. Nyakabiga rero uhazara amahoro, nta muntu yapfuye 72 mw'ishuri kiretse abo bafashwe bakarekurwa. Nta Yozefu jewe ntawe nabonye. Hanyuma rero mu k'umunani kwa 72 vyagenze gute ngo uve mu Nyakabiga bakurungike mu Rugari? Wagiye vyifashe gute mu gihugu? Ni giki catumye bakurungika kuja mu Rugari uvuye Bujumbura? Nikirya navuze ejo. Wavuze iki? Navuze nti haraje igihe politikement babona yuko ari ababirigi n'ubu biravugwa bateguye burya bwicani bw'abahutu n'abatutsi. Ko bagira rezo batagira rezo ndaco nobivugako. Baca bagira bati amashuri atwagwa n'intuze n'abazungu kugira ngo duhagarike ibintu, naho bimaze kuba bibi, duhagarike ibintu ntibibandanye mu ntuze mu mashuri, duhindagure. Ejo navuze ntuze ibintu vy'ibiki mu mashuri vyo kwicana canke vy'amacakubiri nsantonzi. Ibintu bagomba guhindura amashuri n'ibiki, kandi wumva amashuri urumva byose birafatanye. Birafatanye. Ishavu gusubiranamwo byari fasile. Hanyuma bo bakagira bati abazungu bahagumye ntituzi plan yabo, bashobora kuza kuri ubu naho batagwanye bagahava bagwana. Urumva bavuze bati ahari abazungu turabe ingene dusubiriza abirabure. Intuze igenda hariho abazungu. Nshobora kwihenda mugabo baciye bashirayo umwene Tereza mubikira umenga Mektilda niwe yaciye aje intuzi igenda kuba gutwara ishuri, kuba directrice w'ishuri. Asubirira umuzungu. Ejo bundi bavuze ngo hari ngo wari intuze ngo wari directeur ngo kuri Chez Jesuite ngo yarakijije intuze, yaraproteje intuze abanyeshuri. Yego. Baca bavuga ibyo navyumvise mu radio. Baca bavuga na ntuze na Pierre Nkundwa. Nkundwa Pierre sinzi ko uko ni Nkundwa Pierre nawe yatwara mu ntuze yatwara Petit Seminaire ya Kanyosha, ko nawe yaproteje abanyeshuri. Ivyo ari byo byose intuze na Ruhuna atwara seminari nkuru y'Ubujumbura.
urumva ni umwirabure eh, urumva rero kuri college du Saint Esprit baharungitse Charles Rusagabandi umwirabure agiye gusubirira umuzungu ntuze umubikira mwene Tereza bamurungika ijenda gusubirira umuzungukazi ntuze ijarise bafise intuzi Bujumbura Clarté Notre Dame umenga naho mwene Tereza umenga bahashize intuze ico gihe yari ifiswe na Dame de Marie bahashiraho mwene Tereza asubirira umuzungu induze rero iwacu bahashira induze mu Nyakabiga bahashira umurayike yarapfuye yitwa Emmanuel arahatwara ico gihe naja mu Rugari nagiye bahejeje kumunoma comme directeur induze mu Rugari hari abazungu ishuri yatwagwa n'uwitwa Rome Wild aho turi mu kumunani wowe bakurungitse mu kumunani 72 iryo shuri ryo mu Rugari ritwagwa na directeur yitwa Romuald w'umuzungu bakurungika kumusubirira oya bampaye ikete rinoma nk'ugiye kuba umufasha wiwe icegera ciwe vice supérieur vice directeur na directeur d'interne donc urumva sinamusubiriye oya nta directeur d'interne ashobora kuba yari yigezeho ntabyo njibuka mugabo ntawe wahasanze ngira arabifatanya directeur ngira urumvezo ni poste zibiri ariko imeze nk'imwe hanyuma rero urumva aho ni Romuald ni umufurere de la Miséricorde nka wewe yego mugabo abazungu mu muryango wanyu ntibari bakibana n'abirabure oya hariya bari bana abazungu gusa niyo lise eko oro bakurungikayo barakwakira ba Romuald muri community yabo nk'abavuka baranyakiriye mu buryo bwabo kuko bavuga ngo yuko batazi ikintu ngiye gukora kandi mu Rugari urumva uje gukora iki kandi ngaha mu Rugari mwishura atacabaye atabwicanyi bwahabaye uje gukora iki hanyuma bihera ngaho ngira nti ni mwandikire ministeri ya Ndungitse hanyuma murafise intuze murafise ibiro vya Benek yatwagwa n'uyo Andre Byumvuhore mwandikire kuko ya makete arayazi baramuhaye intuze photocopy mwandikire mu mubazi intuze mu mubazi gituma abantu bugitse mu ntuze mu Rugari hanyuma rero bica ngaho none bakurungitse batabajije umukuru w'umuryango wanyu ico gihe leta yari ifise ububasha bwo kunoma umukuru n'ahishaka ico gihe bari babifashe bacisha aho bashaka yego hanyuma nawe ntuzeye umukuru w'umuryango wanyu arakwemera yuko wimuka atari wakwimuye emwe narimutse hanyuma nk'uko bivuze karabyuka ngo ningende ngo kugira ngo ningende ngo Musenyi hanyuma ngira nti bakurungika Musenyi yabo ba Romuald ndababwira nti ndagenda Musenyi a condition
yuko iri kete ndarijana gutya nyene gukora imusenyi ibyo nokoze ngaha. Nabo bati pakesi. Hanyuma sinzi nduze uyo musenyeri ntibahezwa niba yari responsable menga ico gihe w'amashuri. Hanyuma aravuga ati ibyo mugira byose Yozefu akazi ni Musenyi afata ishuri gusa yigisha. Ntaba diregiteri, ntaba vice diregiteri. Nanje nti nababwiye iri kete mwebwe nimuvugane n'abaryanditse mugabo sironda ndarifise gutya rigumuko nkora ivyanditse baca bandekera induzi Musenyi rugari aca kureka mbamba induze mu rugari wo mucamuragomba naho na baromwardi twaragumanyeho aremera kuba vice directeur twaragumanye umenga mu gushika mu umenga nari nabivuza yuko guhera nahageze mu 75. Oya wahageze mu 72 mu 8 niho washika mu rugari. Ariko navuze yuko mu 75 niho wahava. Niho nahava mugabo entreta akaza haracamwe utuntu kuko urumva kuva mu ndango urumva ntibyagenze neza. Abafurere rero b'abazungu karaza karacamo bamwe barijana basubira mu Bubiligi. Hanyuma rero urumva mu 73 haca haba kudeta yanduze ya Habyarimana contre Kayibanda. Hanyuma rero haboneka abafurere b'Abanyarwanda nabo bahunze bahungira bari bafise deja hari kibanza hariya mu bya Muyinga Inyarunazi. Hanyuma rero uyo byumva uhora ati none Gayotse byumva uhora yarinde uwa Benek yarabaye ibyo bya enseignement catholique nk'ibipadiri ntuza araba niba ari Aristide niba ari inde ibujumbura. Ndamubwira nti ko tutahava ko tutugara igerageza aca rero aja ko atangura kunegosia nayo n'abafurere bene Yozefu nabo baradukundira baraza kudufasha umuntu uza mu ishuri yo umuntu uza mu rugari ariko superieur wabo araho Inyarunazi. Aho ushitse rero mu 872 mu rugari abafurera b'abazungu mu kukwakira ati uzanywe n'iki ngaha atabwicanyi bwahabaye. Kandi n'ico gihe wari uhari nta bintu nka kumwe ko mu Nyakabiga nta banyeshuri bigeze batwarwa ngo baje kwicwa cyangwa bacanemwo bagwane. Nta n'umwe. Vy'Uburundi wacu sinzi ingene bimeze. Urabaza umuntu akakubwira ibi, waza uwundi umuntu akakubwira ibindi. Uri umufurera hari umupatiri w'Imuyinga ngira muramuzi yitwa Minani Jean Chrysostome. Ndamuzi yarabaye na economie general. Yego cyane. Kandi nawe yarahunze. Mu 72 yarahunze muri Tanzania. Nuko rero ubu rero Minani arakunda histoire y'u Burundi cyane cyane aragerageza kuzaratwandikira aya mateka yaturanze mu ibintu by'intambara twaciyemo mugaba akazarabe haragira une approche théologique comme kwiganisha kuri la réconciliation na la miséricorde ukuvuga no kuri no kurekura urumva ko ariyo bija mugabo aka gatabo rero aherutse kutwandikira urabona gasohotse mu myaka 2 iheze muri 2020 yavuga ku ntambara
iyo 72 muri diyoseze katolika y'i Muyinga. We wakavuga ati habaye ihonyabwoko ryakorewe abahutu, mugabo akacandika agomba kuvuga ibintu byo gusubiza hamwe no kurekuriranira. Iki gitabo ciwe rero aravugamo ibintu byinshi, akagira n'urutonde rw'abantu bishe hariya na hariya, akavuga yuko bimwe yabikuye mu bitabo byanditse mu makete n'iki yabirondeye, akavuga ati abantu bishwe aha n'aha byose, akabivuga ngo komine Muyinga, akavuga bya Buhinyuza tusa aho akabivuga nka bya Buhinyuza, usanga birimwo nyene dondagura abantu benshi amazina akayandika, abandi akavuga ngo ama enquete yakoze nuko. Mugabo rogiye w'ico nshaka kuvuga nibyo yavuze kuri iryo shuri mwebwe mwabako nk'abafurera baba Misericorde, ishure ryo mu Rugari. Ariko aravuga mu bantu bishwe riri Muyinga, avuga yuko mw'iryo shuri ryo mu Rugari ngo hapfuye abanyeshuri b'abahutu bishwe barenga 50. Akagira ati mw'ishuri riheza ngo ane terminale, classe terminale, ngo mu mwaka wa 71 na 72 ngo ryari rigizwe n'abanyeshuri 25. 22 barishwe ku 72. Avuga ngo bishwe nande. Ivyo yabibwiwe nande yuko bishwe? Yabibwiwe ngo na bukuru ba Ritazaro w'Imuramba ari mu bacitse ku icumu, ngo mw'ishuri yigamwo ngo bari 25. Akavuga yuko 22 bishwe. Urumva abibwiwe n'umunyeshuri ngo yacitse ku icumu mu bwicanyi bwabaye mw'ishuri iwabo mu 72. Mugabo 71 ishira 72. Turi ku rupapuro rw'ico gitabo, urupapuro rwa 39. Akabandanya mu 72 73, aho mwari mwamaze kuhashika, bica byumvikana. Mw'ishuri rya nyuma rihereza ngo harimo abanyeshuri 28. ngo abanyeshuri 3, uwitwa Rushatsi Diomede, uwitwa Bedetse Pierre n'uwitwa Misago Fulgence w'imukenke, ngo nibo bonyene bashoboye gucika ku icumu, ngo nabo ngo bafashijwe n'umukozi wo mu gikoni ngo yitwa Ruzenza. Sinzi ko ari Ruzenza canke Ruzenza Augustin. Nise w'uyu Ruzenza biciye ku ntuza kuri university. Mugabo angira ntibishwe 25, ahubwo nibo batatwawe, kuko avuga ko 3 no bashoboye gutoroka. Mugabo akacavuga ati muri 2008 3 baratorotswe, 25 nabo bose ngo barishwe, ngo bishwe ngo bapfuye itariki 16 z'ukwa gatandatu mu 73, bicigwa muri pirizo y'i Muyinga. Urumva aho babatoye hariho muri iryo shuri abanyeshuri 25. Muri 28 bari mu ishuri rihereza barabatwaye mu ipirizo y'i Muyinga, barabishe ku 16. Mugabo mwebwe urumva nta bwicanyi bwabaye muri iryo lise. Akavuga mu mwaka w'icumi no mu mwaka w'icenda, ngo abanyeshuri bariko barahunga kubera ubwoba, ngo barabafashe bagarukanwa mu ishuri, ngo ku ishuri ku nguvu, ngo deregiteri w'iryo shuri ariwe Furera ngo Yozefu Karikurubu Frere do Marie Notre Dame de Misericorde, ngo niwe yabatanze. Ngo batwawe ngo n'ikamyo Volvo y'umwarabu yitwa Muhamedi. Ngo abo bana ngo batawe mu ruzi rwa Ruvubu. Nibi rero nagomba none bigenda gute ko mwebwe
bavuga yuko mwari muri iyo lise mukavuga ko ata bwicanyi bwahabaye, hanyuma ubu nawe avuga yuko ubwicanyi bwahabaye, akavuga n'ibiharuro n'aho bishiwe n'aho bahambwe. Ibyo mwe mubivuga kwiki? Kiretse gusa ko numvise mu byo wambwiye mudahuza neza, kuko wewe akwita diregiteri w'ilise kandi umenga wariko uravuga ngo wabaye diregiteri d'interne na gusa ntiwigeze utwara iryo shuri. Vice superieur. Vice superieur. Ntiwigeze utwara iryo shuri. Ishuri nari ritwaye ico gihe abantu z'abazungu bikuyemo bakagenda. Naho nyene urumva sinabitebanye, haciye haza Nduze Fred. Kandi rero bariko baratwara aba bana wumva bavuga ngo ko ari we wabatanze 200, aba bana biga mu 9 no mu 10, bariko baravuga ngo bariko barabatwara, ngo babatwaranye ngo na Furera, ngo Romuald ngo yavuka ngo yari umubirigi, nawe bamutwaye kubera iki? Yoba yariko arashaka kubankira ngo ko batwara ngo abo bana, ngo baciye mu mwambika amapingu agiye abapolisi, baraheze bamujanana n'abo bana Muyinga. Mugabo wewe ngo baratinze baramurekura, ntibamwicanye nabo. Ibyo ntavyo mbona. Ibyo ntavyo mbona. None botwara abana 25 mu ishuri ujejwe uri diregiteri d'interne, ivyo ntubibone. Sindabimenye. Kandi ico gihe urumva hariho n'induza n'abazungu, jewe sinategeka. Mugabo induze ntiwategeka ishuri, mugabo uburaro warabukontorora. Ku vy'ukuri umunyeshuri asohotse ntiwashobora kubiyoberwa. Yego. Hanyuma induze ikindi coroshe naho umuntu yobigira kunduza kwi telefone. Nagiye ndahasanga derege w'iwacu uyahari Nduze Frere Charles. Charles nde? Charles baravuga. Nawe yarajejwe iki? Yarigisha. Kandi Nduze kandi urumva ikindi nukuru petete biva ku byamwenderesa. Nduze mu rugari hapfuye abafurere babiri babirabure, witwa Yosefu Muke na Yosefu Ngendabarigwa. Mu rugari kw'iryo shuri mwariko? Ego, ariko urumva ntitwari kumwe nabo bapfuye ryari? mu kwezi kwa gatanu. Mu kwezi kwa gatanu ntarashika. Mugabo bigisha kw'iryo mugabo nguyu Charles niho yarari. Uyu derege wacu ari ku Mutwenzi. Abo bishwe yari umukorege wabo, barakorana. Un confrère. Wumva bimwe wa Mufurera Romuald yakubwira atabeshe yuko ngo bakurungitse ngaho gute, kandi atabwicanye bwize buhaba, kandi wumva bo se confrère bari babatwaye kandi barabica. Yego, barabatwaye mu kwezi kw'Induzi kwa gatanu. Urumva atacabaye ni hamwe ngize nti biva ku byenderesi Nduze minani. Bavuga Induze bari bafise mu mutwe Induze abanyeshuri. Yego, abanyeshuri nibo batacari bwabe, kandi naho bumva cari carabaye bari bapfuye abarenga 22 barishwe muri classe terminale utarahashika ngira ngo. Maze kuhashika ibyo bintu ntavyabaye. None hanyuma Nduze igituma ndiko ndavuga derege, ushaka yoja kumubaza abahe hari Burundi. Yego, Nduze ku Mutwenzi. Ku Mutwenzi ico gihe niho yarari. Naho batwara Induze abafurere niho yarari. Ngira arabizi byinshi. Muke byo by'abanyeshuri. None wewe nk'ubu mupatiri ariko arabivuga nk'uko, kandi akavuga ababimubwiye, akavuga abarokotse ingene vyagenze, akavuga wamuhaye amakuru yuko ari umwe mw'abo banyeshuri barokotse bigana, wovyemera canke wobihakana? Vyiki? Vyuko aba bantu bapfuye ibi yandika ko ari byo
cyane jewe ngira nti mm, maze kuhashika mm, ivyo bintu nta byabaye setu ngira no nguyo nduze nguyo bukuru Baltazar uyo bukuru Baltazar umumbajije sinzi n'uwo ariwe nzi bukuru Baltazar yabaye igihangange umuntu mukuru yaraciye iwacu araba mu postura umenga ntiyari bwagire veta yari amaze kugira veta mbere avuka mu Kirundo hanyuma mu nyuma mu byo yakoze Muramba ni muri Kirundo Muramba ni Muyinga nkubwira uwonze uyavuga w'intuze ntawenze bukuru Baltazaronze nuwo mu Kirundo yarabaye n'intuze n'icegera cantuze ca mworoha ce akiraba ibintu bya hajya nduze Gerazari muri Parelemo uwo bukuru Baltazaruvuga yari umuhutu canke yari umututsi yari n'umututsi uyu urabona wavuga urumva yoba yari umuhutu rero ntazi kuko urumva ko yacitse ku icumu jewe rero urumva ibiro nivyo biheza bigatera agafunga abarundi cyane cyane iyo turiko turasoma kahise k'iwacu kuko urabona y'abatomani y'abupatiri Minani ni umuntu ugira ati ubu nta bubeshi yovuga yaba wewe umufurera ntarariwe ni umuntu uvuze ikintu umuntu aheza akacizera ati nta bubeshi yovuga none wumva uko ba bantu bo mu gihugu hagati wacu bameze bavuga twatariko tugira twebwe mu Burundi wacu ikibazo kimwe ugiye kukibaza umuhutu ukacugaruka ukibaza umututsi baguha inyishu zitandukanye umenga nta nico zivana kuko cumenga umwe wese agomba kwerekana yuko ubwoko bwiwe nyine bwageseye bwababaye usanga benshi turiko turavuga turaba ibidashira icaha ku bwoko bw'iwacu sinzi ko rivyo natwe biza biratwandukira mugabo urumva hari ibintu bino umuntu avuga ati neje ko ariho nari atavyo nabonye ngatangira ntiwarahari w'umuhutu rere Charles ari hajya kunduze ku mutwenzi twarakoranye no mu guhunga mu Rwanda yahunze ari jewe ndi superieur ahubwo burakwiye kumubaza izi nkuru wowe nk'ibi bintu nkabiguha navyo muze muganire ari kuri telefone ari kuri iki kumubaza ibi bintu vyogenda vyabaye gute ariho uri ntubibone woho warabimenye kuko yego kumbura ukanamubaza n'ukugene wewe yoba yashitse ku icumu wumva hari abandi bafurera batwaye we bakamureka we yarokotse gute uze ico yakimbwiye directement umufurere batwaye ubwa mbere nga bamutwaye abona none uwa kabiri mugabo yarambwiye ati sinzi ko ari Yozefu Ngendabanye ko yamubwiye ati uwo basoza gutwara ubwa nyuma aransabira ibintu nk'ibyo ikintu nk'icyo yarakimbwiye uwo bazoza gutwara ubwa nyuma aransabira agendagiye karabaye ikintu nk'icyo irete prezo wongera yo bitubwira erega nawe nyene ndiho burico avuga ngabo bafurere yaragize yarababonye ariko de nouveau kuza gufata intuze abanyeshuri bakabata bagafata n'intuze na rume bari bakamujana mu ntuze muri prison je dirais même que c'est intéressant yo kuvyumva gutyo umubirigi bajana n'intuze n'abanyeshuri ari menote haji Muyinga gacagaruka
hanyuma Jewe, ntubimenye wari vise wiwe. kandi ntakubesha si ukwirarira ntibindaza nasinziriye iyo mbona intuzi ibintu nk'ibi zinduze naho turi mu bintu byanduze bya reconciliation yaba umusenyeri yaba padiri yaba umufurere iraduruwa yo kwandika induze ibintu yanditse ibintu agira ngo biriko birafasha abantu gukundana urumva deja ni intention nziza niyavyandika en conscience ari convaincu ni ibintu byiwe kuko jewe sinshobora gucumura mu kibanza cyo bundi yego donc jewe rero none tugejeje aho oya reka duse n'abarangiza oya twari turuhuke gatoyi oya tugejeje aho wewe wompanura iki devant cette situation kamwe uragacishijemo uti wewe kuvuze ko derega yari ahari derega akaba ari umukuru w'iwanyu uramubaza ico iyo bivugako nta yindi mpanuro womba n'impanuro ntabwo oje nta mpanuro nuka igihe ibyo woba umbwira ari byo ari kubizi gusa je bica bingora kumenya uvuga ukuri n'utavuga ukuri kuko ubu avuga babimubwiye mugabo ntibosumvye ukuri wowe wari uhari hanyuma bikagera ubu atamupadiri arabimbwira atamufurera atamubikira atamutse hanyuma urumva jewe ndashobora kwemera ibigwawe gusumba ivyuyo kuko uyu urumva ko natanguye gutoramo amakosa wowe akwita diregiteri ntiwigeze uba diregiteri uwo iryo shuri wari direntere na umudiregiteri yari Romualde hanyuma ariko uravuga yuko Romualde umuzungu bamufashe bakamuyorana n'abo bana izo nguvu wewe wari kuronka zo kubuza abo bantu gutwara abo bana baje kubatora hoho wari kuzikura hehe ko mbona muri 72 abahutu n'abatutsi barishwe kandi bishwa bayowe n'abasirikare bishwa n'abatutsi nkabo Kaburunga arabadondagura abatutsi bishwe nabone bishwa n'abatutsi nkabo mbere wacu avuga ati burya ibintu by'iwacu ntitwicana kubera ubwoko twicana kubera inda kugwanira amaronko kuko abatutsi hagati yabo batanguye gushwanira iby'ubutegetsi baricana bakamarana abahutu ni kwa kundi baricana bakamarana hagati yabo kagira ati burya ingorane y'iwacu ntiri ku bwoko iri mu kugwanira amaronko abantu ako gatima kugira tuze tugakire nuko tuzobanza kwikuramo yuko ibyo dushaka kuronka turinda kubironka twisha abandi twisha abo tubigwanira ako gatabo kariyamvante ino yakandikiye muri presse la vigile mu bwoko karondera yo karo kuko ikindi kigira kabiri hariho n'ikindi yanditse bangora verite naco nyene kiravugamwo cyane ivyo mu 72 ukabona nyine ko ahiga amasuruse menshi kandi usanga hariho n'abandi batazi ukabona ko zarazana inkuru nyine kandi ubona yuko atari byo ariko arakura mu mutwe ari naho abikura kuko niba urumva aravuga bayimubariye naho nyine ntibyo umenye iti abantu none bari twobizera ibyo bavuze ko ari byo cyane ko atari byo numva ntabyo tuba tuzi twera heza bikaducanga mugabo rero ikibazo nk'uri kubera ari byo byanditse nibyo tuca dufata koko nibyo abantu usanga bazi ugasanga wewe babikwanditse ko ugasanga abantu ngo
ngo ni wa mufurera ngo bavuga yica atanga abanyeshuri jewe urabona ko nari ndakuzi iki gitabo kuko je turakundana kigisohora urampa ico nakino ndagisome nawe kuko urumva icambere caranryoheye n'ikindi ndagiheza karabamo akora umugabo nzambona bariko baravugamwo umufurera Dora Misericorde yitwa Joseph Karikuru nanje nshobora kumubona twarasangiye twamye tuza turahura nko kutuganira ati ntamubajije inkuru noba mpomvye nuko rero nashaka urakoze sinzobura umufurere w'umunyakabiga ngira nti genda urondera ako gatabo nibashaka nabo nyene bagasome karadandazwa kikiri ku isoko uwo kimusaba yokironka muri rusangi rero 72 kw'ibi bintu vy'amacakubiri iwacu mu Burundi muri ekereziya buryaho ntivyatwandukiye mu bafurera hagati yanyu mu miryango abahutu n'abatutsi mu bapatiri mu maparuwasi abahutu n'abatutsi ibyo bintu ubwo ntaho vyoba vyaratwandukiye natwe ugasanga harabaye nk'amacakubiri hagati yacu nariryo ubona yuko hari habo usanga baratwaye bakabica abandi ugasanga barabaretse nk'akarorero nka wowe nk'uwo ariko urambwira uwo muderege wanyu Karori musigaranye bagenzi we babishe icuka cagumye ari ciza sindabizi intutse urumva baciye bahunga kandi nugu we yahunze ava mu rugari ingene boruganije guhunga baja mu Rwanda mu 73 aprero kudo Havyarimana ni bimwe nakubwira by'intuza by'ubwoba nshobora kuvuga nti barabimpishije hanyuma ico nkazi ikindi gihe nkagifuta iyo mva mu kibanza cabo none mu 72 aho babatwara mu nduze muri gendarmerie jewe sinari preso nicohejeje kuvuga ubwo bukomezi nobukura heho kukubwira abasoda baje n'intuze nabo mu kugenda barumvikanye baragenda certainement abazungu bari babizi nejo bundi uyu Charles narabimubajije ndugo gakara ndugo wo kubaza umenge ejo narakivutse uwo kubaza ingene mwahunze uwovuga yuko nari ndabizi aratwenga ngo wariko bimenya gute kuko nabo nyene ntibajanye harabaciye ijene Mparamirundi abandi baca mu nduze muri Kongo baza hanyuma bamwe batwaye imodoka biranateba abandi bagenda n'induze n'amaguru none ibyo bavuga rero oya si ibyo bavuga ntaho ndabyumva yuko amacakubiri yatwanda ahubwo hari uwabyanditse yitwa Ngayimpenda n'umuprofeseri akomeye cyane Ngayimpenda Emmanuel ni recteur wa université wa Grand Lac Emmanuel cyangwa Evariste Ngayimpenda nduze Grand Lac niwe yanditse yuko muri ekereziya katolika harimwo amacakubiri kuva kera cyane y'ubwoko hagati y'abahutu n'abatutsi mugabo yavomerwa abazungu ngo bari nk'abantu bari bashigikiye abahutu bakaza baragwanira abahutu mugabo basa n'abagomba nko kubarevolta akavuga ngo ico cuka kibi uwo mupfunda ngo barawupfunze ngo uraguma nyene ngo ubirira ngo agiye gupfunduka mu 72 aho baba superiere majere y'abakominote missionnaire yari hajya mu Burundi yandikiye iketa abasenyeri ahabwira ati murashobora kunuma abahutu bariko baricwa nk'uko ati abahutu ntibazigera bababarira bariko baricwa mubona ataco muvuze ngo niho rero ikintu c'amacakubiri caca kija ahabona
ngo biraboneka yuko ngo abahutu naho batabivuga bavuga ivyo bifuza n'ivyo bashaka vyasohokera mu munwa w'abazungu, bagira bati nta buryo abasenyeri boreka yuko abahutu bicwa banumye ataco bavuga. Sinzira akavuga wewe ngo n'amacakubiri yagiye ahabona yari asanzwe ari indani muri Ekereziya Katolika. Oya urabona n'umuntu afise experience kandi yize mugabo intuze abazungu batanguye twebwe tuvyita kunyondwesha gukunda intuze abatutsi. Akarorero n'irya shuri nariko ndavuga y'intuze ya Asrida Butare higamwo abatutsi gusa bategurira kuzotwara ibihugu abaganwa iki niho bazane n'abavondoro n'iki ntiwumva hatanguye kuza intuze iyo ngwano ya independence kurondera independence babatutsi benshi nibo bagiye mbere nka ntuze nka Rwagasore babazungu bati twabigishije kugira muze mutubire noneho barahindura baca du côté y'intuze y'abahutu la majorité ariko initialement intuze bari favorize n'intuze n'abatutsi. Burya ijya migambwe ya PDC yari ishigikiwe n'abazungu burya yari igwiriyemwo abahutu hajya bariko barahiga independence urabona yuko abazungu ico gihe n'intuze ico gihe ni rwari uruvange rwari kujya kwa ntuze kwa Iporona nyene urabona abagwaniye intuze Iporona harimwo abahutu n'intuze n'abatutsi. Rwagasore yari yabakoranirije hamwe mugabo ivyo uvuze yuko abazungu bataye abatutsi muri iryo gihe cyo guharanira independence nivyo ntategereye neza kuko umenga hajya nta bintu vy'abahutu vyabonetse akantu k'ubuhutu katanguye kuzamwo ntuze yapfuye cane niho vyibonekeje neza Rwagasore apfuye hageze kumusubiriza. Ndiwumva ko ari byo natanguriyemo kubera iyo shuri y'intuza y'Ibutare ni kuki yatwara intuza abatutsi gusa presque none guhera mu 60 bashe batangura kuvanga ntawe imbere yako nta bahutu bigeze bajayo baragende mugabo bari bakeya Ibutare bakiga kandi ivyigwa pani ibintu byo gutwara n'ibintu byo kurima. Okay urumva rero nabo barasa n'ababagariye amacakubiri mwico kintu cyane mu kurera n'intuze siho gusa hose mu mashuri byaraboneka ariko kubera yuko harimwo ibintu by'ubwenge mu mashuri naho byari bimeze gute inyuma aho dukiriye mu Rwimo baragiye mu bintu by'amacakubiri sinamakuru gerageza uvuga akajambo kanyuma ko kurangiza kuri ibyo byo mu mashuri tubigeza igene byari ibyo byo mu mashuri byaraboneka yatwagwa n'abazungu yuko akantu k'amacakubiri karimo hagati yo y'intuza nagomba kuvuga yuko ayatwagwa n'abazungu nabo erega abazungu krima umuntu abivuze bakurikiza politike ya bene wabo. Urakoze nitwobimara twora n'imisi ibiri yohera kanongeye kugushimira kabisa nayo ibi niyandike uzosoma arashaka asome nibagira bati abavugwa ngaha bose tubashireko minote bazoca banduma nzogenda kabisa ndako indeye ngaruka kuco navuze niba
bigira ari konvenki ko ashaka iciza gutuka ndagutorera na je noshaka uwo nduka uyu munsi ku mugoroba nomutuka kandi bigahita ariko si yo nzira naye ahandi nawe nyene nduze nawe nyene ubu ni amagara nkundira ni projene nzoja mu kiruhuko nawe nyene namurondera ubwo niwagenda urazoja kumuramutsa mu biganire kandi vyoba vyiza cane kuko wenda nk'abakonferere muriko muraganira oya je ntanubuze kandi gushika ubu nta migenderanire mibi tugahurira ataraho nakoze muyinga nawe ari ekonome generale hanyuma agatwara intuze amaparuwasi ariya ya Kanyinya Giteranye n'ibindi mugabo rero kuko wari wabipfutse mugabo nta naivete irimo kandi ishobora kubamwo ngo naivete de ma part kandi quand même c'est un peu fort kuntuze ku mupadiri nawe yongeye mu kiruhuko ngenda kurare hariyo petit seminaire de Rusengo yari amaze kwandika intuze ibyo ari byo byose ibindi ntiyabyanditse hirya y'ejo no kuhetse niyo naje ni muyinga ndazwi niho ndaniki yogira ati ngwano kariko je ndafise ntasiyo kwa publiye intuzi ibi bintu wewe ukiyumvira kwiki urashobora kubiganira nawe akamera ngo ugire intuza ankete ntumubuza kwandika uramubwira uti ibintu bimeze gutya na gutya na gutya mugabo niba ubifise mu mutwe andika kandi nk'ubu iyo mwaba mwavuganye ntiyari kukwita deregiteri w'ishure atabwo wigeze uronka urakoze vuba nawe uzi kuvuga menshi siko kuyamara ibimubwiye si bike ngira ngo nzobishingura nzobigumya kumuzirikana nzoguma ndabibukira ko nitwaruka kandi kanya tuzovugana ibindi urabona ko atavyo twomara ku munsi umwe cane cane ko bari batubwiye ko tuja gusenga